Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu kuri mwebwe mwahisemwo kuza murakurikirana ibiganiro vya BIenfo ndetse na BIenfo Plus. Inkoho 3500 z'inyeshamba cyangwa se za RDF igisirikare cy'u Rwanda nizo zimaze gushikanwa ibaraka zijanywe n'ibihemu by'abasirikare ba FARDC. Muri Kibati naho uyu munsi hazindutse urwamo rw'amasasu, ni mu gihe FARDC yariko igerageza kwirukana zino nyeshamba mu birindiro bitatu zimaze gushinga hajya muri Kibati. Katongo hakomeje kuvugirwa amajambo menshi, reka muri kino kiganiro tuze kubica ijya nino. Urwamo rw'amasasu rukomeje kumvikana muri Uvira kuri bamwe n'abandi bahegereye, nago nyine turaje kubica ijya nino kugira ngo tubashikirize nibiki biriko biraba hajya muri Uvira. Reka rero ndabaha ikaze mwebwe mwahisemwo kuko mukurikirana ibiganiro vya BIenfo ndetse na BIenfo Plus, ariko kandi nkomeza kubasaba kugira sabone kuri mwebwe mudukurikirana mutarayikora, no kuri mwebwe aribwo bwa mbere mudukurikiranye. Kandi ndabashimire mwebwe mwahisemo kuza tuhara muri commentaire tuganira kuri rimwe canke abiri, ubwo muri abantu bagaciro ndetse n'abantu b'inkora mutima kuri twebwe. Namwe mutarabikora ndabasabe ko tuzaguhura muri commentaire kugira ngo tuze kuduzanya ibyo tuvuga mudatahura, muze kwibarizamwo ibyo naho mutahura akudusumba, muze kutwunganira kugira ngo ibintu bikomeze kuba byiza cyane gusumba. Rero nikaze muri kino kiganiro cacu turi kwigenekerezo rya 5 nzero umwaka 2026. Nkuko umwe mu basirikare ba FARDC amaze kubyivugira, uwo nuwafashwe mu bariko batwara ibigwanisho vya RDF igisirikare cy'u Rwanda muri Baraka, yemeje yuko bahawe amafaranga atari makeya amaze bashobora kuza baratwara ibigwanisho vya FARDC hajya muri Baraka. Uwo numwe mu bamaze gufatwa, ndetse ndazi ko abatari bake bamaze kubonera resi yiwe kumbanira kwacishiza muri kino kiganiro, ariko ni kubera yuko asa n'umuntu yakorewe torture aboshwe ukuntu bohava baduhana, ariko kwari mu mbuga mu magroupe WhatsApp yacu ya BIenfo turaza kubahereza resi yiwe, ariko arabisobanura ariko arabivuga mu rurimi rw'iringara. Nkuko rero uyu yabishikirije aravuga yuko bahawe amafaranga kugira ngo bashobore gutwara ibigwanisho by'izinyeshamba cyangwa se by'igisirikare cy'u Rwanda hajya ibaraka. Ni mu ntumbero yo kugira ngo izinyeshamba cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF bazokoroherwe kugira bashobore kwigarurira igisagara ca Baraka. Nkuko babivuga n'abasirikare ba FARDC hamwe na bamwe mu bawazarendo bariko barifashishwa n'iki gisirikare RDF mu kunguruza ibigwanisho byabo babishikana hajya mu gisagara ca Baraka. Sumwe si babiri yavuze ko ari umugwi w'abantu benshi bariko barahendeshwa amafaranga ariko atangwa n'uwahoze ari president wa kiriya gihugu ca Congo Joseph Kabila. Biraza guherera hehe ko abakongomani bakomeje guhemukira igihugu cabo magingo turiko tubona hariho n'ibindi bihugu biriko bitanga abasirikare babyo ngo baze gufasha kino gisirikare ca FARDC. Hano naho muri Katongo n'agace kaberemwe imigwano ikomeye cyane kwigenekerezo rya 3, aho amakuru dufise gushika magingo aya ibiziga by'abasirikare ba RDF bitaraheza gushingurwa cyangwa se bataraheza kubihamba kubera yuko abahasize ubuzima bari benshi cyane gose. Hajya rero muri Katongo inyeshamba za RDF zarahagavye ibitero, igisirikare ca RDF nako barahagavye ibitero kugira ngo bashobore kuhirukana abawazarendo bibakundire bashobore kwisanzura muri Makobora. Nkuko twabashikirije hano kuri urubuga rwacu, bagavye ibitero mu bice bitandukanye by'ahariya Katongo no mu micungararo yaho, aho batigeze boroherwa na gato kubera yuko izinyeshamba zagiye kuhagaba igitero zishimiye amafaranga zari zahaye bamwe mu basirikare ba FARDC bazi ko baca babahereza inzira, ariko ntabwo ishamba ryababereye ryeru kuko bahasanze hari igisirikare
c'u Burundi bamereje hamwe n'abawazarendo ndetse n'aba FRDC b'intamuheba, maze igisirikare ca RDF kigwa mu muteguko, abatari bake bahasiga ubuzima ndetse n'ibigwanisho byabo birasigara hajya muri Katongo. Magingo aya tuvugana igisirikare RDF baciye basubira inyuma kuguma hajya ku kivuko c'Ikarundo, niho gushika magingo aya bariko baratontoma bari, usibye ko ibitangazamakuru bitari bikeya bisanzwe bishigikira kijya gisirikare RDF byatangaje yuko igisagara ca Makobora za Katongo zose zamaze kwigarurwa n'inyeshamba, ariko siko biri. Ukuri nuko magingo atuvugana akajya gace ka Katongo gasanzwe kigaruka rimwo igisirikare c'u Burundi FDNB, wazarendo ndetse na FRDC novuga batagugwa, batakunze kujya amafaranga y'umwasi ngo bashobore kuba botanga akajya gace aka Katongo. Twibandaniza inkuru zacu na hariya muri territoire ya Walikare. Muri Walikare uyu munsi mu gace kitwa Kibati, muri Kibati mu buce novuga butatu hasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba bikaze hajya muri Kibati, aho bita Kambaranda, Busingwe na Gategere. Hazindutse hari ibitero bikomeye cyane gose byakozwe na coalition ya FRDC. Amakuru dufise nuko coalition FRDC yazindutse ga bitero mu ntumbero yo kurukana igisirikare RDF cashinze ibirindiro hajya muri Kibati, muri ariya ma defense atatu maze kubabwira. Nkuko amakuru dukesha abasanzwe bari hajya hafi, nuko inyeshamba cyangwa se igisirikare RDF kiza camaze gusubira inyuma, ariko atari cyane gose, kiza camaze gukugwa muri hajya ma defense ya Kambaranda, Busingwe na Gategere, gisubira inyuma mu gace bita Kabimba. Muri Kabimba niho magingo anyeshamba z'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF kiri gikuwe hano mu buce nababwiye Kambaranda, Busingwe na Gategere, ariko nta wuzi nimba mu by'ukuri igisirikare coalition FRDC iza gushobora akwirukana burundu kino gisirikare cy'u Rwanda hajya muri bujya buce meje kubabwira, kubera yuko baza bamaze kuhashinga imizi, baza bamaze novuga kuhashira ibirindiro bikomeye cyane, bahashize imbunda ziremereye ndetse n'abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda. Ku makuru rero dukesha bene gihugu bari hariya muri Kibati, batubwira yuko bazindutse bumva urwamo rw'imbunda ziremereye cyane gose ndetse n'ibiturika, aho byabacanze kubera yuko bari bamenyereye igisirikare RDF arico gifise imbunda ziremereye cyane muri bujya buce, ariko kuri incuro bumvise ko na coalition FRDC bagabye ibitero bakoresheje imbunda ziremereye ndetse n'ibiturika bitoroheje, aho abene gihugu bavuga bati ntituzi mu by'ukuri ibiza gukurikira, kubera yuko magingo twago turavugana nabo batubwira yuko igisirikare cy'u Rwanda RDF cari kiza camaze gusubira inyuma gatoya, bashika mu gace bita Kabimba. Hano muri Kabimba niho bisa nkaho bari bafatiye break kugira ngo barabe nimba bashobora kongera kandi kurepusa coalition FRDC muri bujya buce bari basanzwe bashinzemwo imizi. Kumbure haracari kare kandi magingo atuvugana nuko imigwano kibandanya hajya muri Kibati muri bujya buce meje kubabwira, nihaza kugira igihinduka ubwo turaza kongera mu bindi biganiro tubabwire ingene byashoboye kugenda hajya muri Kibati. Tugarutse kandi rero hano muri Sud Kivu, kuva ku munsi w'ejo narababwiye yuko abari begereye imicungararo y'igisagara ca Uvira abariko bumva urwamo rw'ibiturika ndetse n'amasasu y'inkozi remereye, ndabasezerana ariko kuri uyu munsi nza kubatoreza zino nkuru maze nze kubabwira nibiki biriko birabera hajya mu micungararo y'igisagara ca Uvira ndetse no muri Uvira centre. Ndabibutse yuko magingo aya tuvugana abasanzwe bafise igisagara ca Uvira ni igisirikare cy'u Rwanda RDF niyo isanzwe ifise igisagara ca Uvira, nubwo babeshe amakungu yuko
bakuye y'ingabo, ariko byamenyekanye yuko atabo bigeze bakurayo, ahubwo gusa ico bakoze babahinduriye umwambaro, babambika umwambaro w'igipolisi, maze abandi bakura umwambaro wa gisirikare baguma bambaye umwambaro wa gisivile. So guhera ku munsi w'ejo rero haratanguye kuvuga urwamo rw'ibiturika n'amasasu menshi hafi cyane y'igisagara ca Uvira mu misozi. Amakuru dufise na yuko ariko baraseye FARDC yatanguye kugaba ibitero ku birindiro inyeshamba z'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF byashinze hejuru mu misozi hanamiye igisagara ca Uvira mu ntumbero yo kurindira igisagara ca Uvira hejuru mu misozi. Rero ku munsi w'ejo baratanguye kugabwa ko ibitero, ndavuga iki gisirikare RDF cyatanguye kugabwa ko ibitero na coalition ya FARDC mu ntumbero yo kugira ngo bashobore kugira iki gukora ibitakozwe mu nzira y'amasezerano. Tubibutse yuko mu vyo leta y'u Rwanda yasinyiye hariya i Washington mu masezerano yo kubagirana na leta ya Kongo, ko ari yuko bagomba gukurayo ingabo za RDF ku butaka bwa Kongo, ariko ntabyo bigeze bakora. Ndabutse kandi yuko no kwigenekerezo ya gatatu leta ya Kongo yashoboye kugaragaza abasirikare b'u Rwanda yafatiye ku mirongo y'urugamba mu gisagara ca Uvira. Amagingo leta y'u Rwanda yo yavuga ko atabasirikare ihafise. Ndazi ko bamwe n'abandi mwashoboye kubona ayo mareresi leta ya Kongo iriko iragaragaza abasirikare ba leta y'u Rwanda abafashwe mpiri bafatiwe hajya mu migwano y'ikirabera mu gisagara ca Uvira no mu misozi ihanamiye. Gushika no magingo aya ntiturashobora kumenya ingene biriko biragenda neza aha ku mirongo rugamba cyane cyane mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira, ariko kandi naho nyine haracari kare kumbure amasaha yegeye imbere turaza kandi kongera kubaganiriza tubabwire ingene vyifashe hajya mu bitero cyangwa se mu migwano irikirabera hafi y'igisagara ca Uvira cyane cyane mu misozi ihahanamiye. Reka rero ndabashimire mwebwe mwahesemwo kubana nanje muri kino kiganiro. Haracari kare kumbure turaza kongera mu bindi biganiro byacu, ariko mwebwe mudukurikirana muteragira sabone, nkomeza kubibutsa yuko mwobikora kugira ngo mudufashe kwagura umuryango wa BInfo ndetse na BInfo Plus. Nkakomeza kandi kubabwira ntimugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.